ndongeye kubaha ikaze kandi ndabaha mwiriwe kuri radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu turi ngaha anye turi gado ngaha muri studio za radio Kazoza FM tugeze muri wa mwanya mwiza muri ca kiganiro ciza Frombu nkuko mubimenyereye twamana muri kino kiganiro jewe ni Miss Frombu kandi nkuko mubimenyereye sindi je nyene muri studio ndi kumwe n'abagenzi banje babiri dusanzwe dukorana cane Papa Frombu yahigereye kandi ndi kumwe na Marvin Lee nkuko tumaze iminsi dukorana reka nabo nyene ndabaha ikaze nongere ndabaramutse ndabaha ikaze muri studio. Tugushimire cyane Adito ku ikaze muduhaye turamutse bakatwumviriza turamutse amahoro y'Imana aho bibereye hose. Tubabwiye ati mwiriwe mumeze neza aho muri natwe tumeze neza turi gado mu higanura Framba aho tugomba tubamerere neza tubahe ibintu bimeze neza bitagase nkuko twama. Tubahe ikaze rero muri ino minota tugiye kubana nizeye yuko tugiye kumarana ibihe vyiza. Yego Marvin Lee. Adi ndaramukije Papa Frambu nongera ngira ko ndamutse n'abariko baratwumviriza bose aberereye. Ego numunezero cyane kubana namwe muri ano masaha kandi turafise umutumire mu kanya turaza kuyaga byinshi cyane mugumane natwe ariko mbere yuko tumwakira reka Papa Fromba tubwira amafaranga ari mu ngodo. Dukoresheje umwanya neza nkuko twama mumaze kuba mutumenyera uno musi mu ngodo za radio Kazoza FM harimo 109 n'ifaranga rimwe ngo ni 109001 Frambu. Ibintu nivyoroshe n'ukuri kw'Imana amafaranga aduga buri munsi nimubwire bagenzi bagire bagenzi babo begere akaradiyo ni 103.3 n'amatelefone muyegereze kuko turaza kugera kuri wa mwanya w'ikibazo ca kane ibaze bagutelefone batanguranye natwe ugatwara iyo note ewana aho urinda kwifurije amahigwe bagutelefone wewe mugenzi wanje Marvin twakirire umushitsi uno munsi. Imbiko nakira umushitsi manze mbwire umuntu akaratwumviriza yitwa Beden ahanari yiteguriye no mafaranga kuyatora. Iteguye gutora n'amafaranga no munsi kibazo sindi kwicuma kiza gutora nimero kiza kumutora. Nuko twakire umutumire wacu numwe mu bitabiriye ibikorwa byari byateguwe na Kazoza FM ari kumwe na Jimbere hamwe na Kadirisha Prod nukuvuga ngo yari evenement yitwa Hashe uwo nawe si uwundi nuwagize ubushobozi bwo kurira amafaranga 150 yitwa Ines akoresha urunyuzi mu byasanzwe akora akaba abimazemo igihe kitari gito akora no mu gisagara ca Bujumbura numwe mu bihangange dufise bashaka kumenyekanisha ibintu byabo uno musi turi kumwe hano mu kiganiro Frambu ndakuramukije Ines. Umeze neza mugerageze muduze akajwi mushobora kuba mwiro mu bikorwa byinshi ariko turabagora muduze akajwi ikaze. Murakoze cyane kumpa ikaze muri studio ya Kazoza FM. Twibaza ko tuza kumenya byinshi kuri wewe navuze ngo Ines ko tuvuze runyuzi ego cyane umuntu yumva iki uvuze runyuzi wumva urunyuzi mu kirundi nyene nko byumva ego. Urunyuzi ruhuriye he na Ines? Urunyuzi aho ruhuriye na Ines nuko Ines akoresha urunyuzi mu gukora iki? Ines akoresha urunyuzi mu gukora impuzu n'ibindi bintu byose urunyuzi rushobora kuduha nk'ibirato amasakoshi amahereni ibindi bintu byose bishobora kuva mu runyuzi. Ibindi bintu byose bishobora kuva mu runyuzi ariko ni brand yawe itubwire yose tubwire aho yari watanguye ibyo umaze gukora umaze kwambika aho mukorera. Urakoze cyane ni ikibazo ciza uvuze brand ibyo nkora byitwa Rufa ni marque yitwa Rufa shaka ko ibintu byanje byose bizoba byakorewe muri Runyuzi Fashion bizokwitwa Rufa maze neza na neza imyaka 2 irenga gato ngiye ahabona no kuvuga ntanguye gukorera ku mugaragaro. Ibyo rero tumaze kurangura ndamaze kuja mu mahiganwa atandukanye amafoire no guhayanisha mbese ibintu aba jeune entrepreneur b'abarundi bakora muri make urabona ko namwe mwamenye nubwo ko turi mu gihe ciza cyo kumenyekanisha ibikorwa byacu kugira ngo abarundi bashobore kutumenya. Yego iyo tuvuze ngo impuzu zikozwe na Rufa tugende bukebuke Rufa ni Runyuzi Fashion nubwo twitwa Runyuzi Fashion amajambo yose ariko ibintu nkora ashaka ko bizogira marque yitwa Rufa nk'akarorero nko kubona basi Gucci nko kubona Nike ndashaka ko rero ibintu bya Runyuzi Fashion bizoba byitwa Rufa
kwanza vyitwa rufa. naho nyene agomba gushika iyo ru ni ya runyuzi Ego. amafani yafashe Ego naho cane, nagomba ko muduha ego. umuco iyo muvuze ko mukora impuzu mugakora ibirato mukora iyo muvuze ko mukora ibirato mukora Santiago mukora Bukare mukora ibirato bimeze bya gute Gushika ubu ku buryo dufise n'ibikoresho dushobora kuronka aho tugeza uyu munsi turacakora ivy'abana batonya abana batonya bataraja hasi batarashobora guhonyora hasi ariko n'ivyatera imbere tudoshobora gukora ibirato vy'abantu bakuze bikomeye umuntu ashobora gutambukana mw'ibarabara yego mubimazemwo imyaka ibiri muri iyo myaka ibiri ni nikihe kintu mumaze kwiga muri ico kintu mwavumbuye ko gukoresha urunyuzi impuzu zose twambara ivyo zikoresha urunyuzi ariko we kubizana muri rufa wabitanguye gute byaje gute kungere nabitanguye kujisha n'ikintu abarundikazi umurundikazi umubwiye kujisha si ikintu gishasha abarundikazi barazi kujisha biri mu bintu Imana yagabiye abarundikazi barajisha inkoko ibirago ibiseke ibintu vyinshi jewe rero nanje ndazi kujisha nkoresheje urunyuzi naribaje ati none iyi ngabirano iyi mpano sinoyivyaza umusaruro bikambera akazi hama nkaronka frambu murabitangura hama ndabitangura ubu rero ndabikora ndabikunze kwane nababwiye yuko ntamaze igihe kirekire ndafise n'abandi bantu bake novuga ni bake sibo nshaka gusa nashoboye guha akazi usanga barenga bangahe dufate 10 ego iyo barenze babiri bacika benshi ego urumva rero aho tumaze gushika turavye aho twatanguriye si hato ariko aho turiko turaja niho si hafi ego mumaze gukora impuzu zingana gute mugerageje kuraba mu myaka ibiri mumaze kwambika abantu bangana gute kibazo nikiza koroha turamaze gukora impuzu zitari nkenya turamaze gukora impuzu zitari nke kuko nko kundwi basi turakora impuzu nka imyambaro 2 canke 3 umva rero mu myaka 2 tugerageje kugwiza urashobora kumva igitigiri yego mbego ubona abarundi baramaze kumenyera uretse ko basanzwe bambara impuzu zifise inyuzi ubone kuri runyuzi kuri rufa ubona batanguye kumenyera urakoze cyane ni kibazo ciza aho mboneyeho kukivuga abarundi bariko baranyumva abarundi ntituhurumbira gose ibintu vyakozwe n'abarundi umaze kumenya ati iyi mpuzu yakozwe na Ines umengo hari ikintu uyazi ariko ari impuzu zanye ukavuga ati iyi mpuzu ndayikuye mu Bushinwa canke ndayikuye muri Amerika wanashaka naho itabo fise ubwiza n'akaranga buruta yiwanje umengo barayikunze cyane nagomba rero nsabe abarundi batwumva mu kudushigikira nibakundi ivyo dukora kuko abarundi barashoboye dukora vyiza yego abarundi barashoboye dukora vyiza uvuze ngo hari igihe usanga ngo bakunda ivyo hanze gusumba ivyino umuntu arumvamo ko ushobora kuba ari ibintu bishobora kuba bitoroshe cyane kuri rufa ego cyane rufa novuga ko arishira hamwe nk'ayandi yose ibintu dukoresha turabigura no kuvuga ico no kwita mu kirimi c'abanyamahanga matière première turabigura ivyo tugura turabigura ibambe ivyo dukoresha turabigura aho dukorera turariha amakori turariha umva uragerageza kwiha igiciro ico kintu cawe wokidandaza ko uravye ivyo bintu vyose yo rero umurundi umubwiye ati iki kintu canje ndakigurisha ya aravuga ngo ya namwe murasarisha kubera arakuzi yakuze akubona cakozwe nawe umengo cari kuba ku mahera make nagira mvuga agapantaro k'umwana n'agashati k'umwana ayambaye atagapantaro kaje ipantaro ishobora kwambara nk'umuntu nk'ati ko hejuru kuko bakangana kose yamvaho n'umupira mbwa dufatana ko hejuru mva zikanini cyane bigwa nko mu mafaranga ngana umbajije ikibazo cy'umutego reka ngerageze kukwishura ndakubwiye ubwiyo muzi urumva uranzwe n'ubivuze umva araza uragana uruganda iyumvire nk'ubu wishikiye muri Toyota ukavuga ati je nshaka imodoka
iyi modoka ndashaka iyi forme ndashaka iri bara retroviseur ize kubimeze gutyo ukazana design yose voilà urumva ukungene bagira bakuronse ikintu umutima wawe wipfuza iyo abantu biyumvira gutyo urumva yaraza akambwira ati nkamufata amamezion kuvuga ndamuha impuzu yiwe hasubiramwo yiwe ibara ashaka uko ayishaka akantu kose ambwiye ndagashiraho yumva yishaka umva no kwisangira impuzu yawe mu ruganda ukayikomanda uko ushaka ngerageje kwishura ikibazo wambagije ipantaro mukwiye ayo ntabyibushe go canke tureke kuvuga ipantaro nk'akajipo nkazijyana ko ndakubwira akajipo konyene n'akantu ko hejuru 50,000 ni bon je numva bitazimvye ni make ya vrem yumva bitazimvye hadi je numva bitazimvye none mukorera he ushaka kuza mu ruganda twoza he ego murakoze nkorera kuri Avenue de l'Amitié numero 17 hafatanye na Sokabo haroroshe uvuye nga ku gituro c'amabisi ya Kamenge Mutangano Gihosha ujabutse barabara kuri ku mafe ucuhashikira ni portail ya mbere ego ikiganiro ni Fombu mwavyumvise turi kumwe na Gateka Ines asanzwe afise Rufa ni Runyuzi Fashion kandi nibutsa ariko aradukurikirana ko turi live ndababwira yuko ku muntu wese afise ikibazo ashaka kubaza Gateka Ines ari ngaha urashaka kumubaza ku bibazo bitandukanye nimeho ni yindi nyene tujye turakoresha Ines CEO wa Rufa ego CEO ni CEO urakoze kunkosora ni turagashira ko bituka mwaki ni CEO wa Rufa mwumvise yuko akora ibintu byinshi bitandukanye kandi vyiza kandi ku kanoti wana ka bien bivanye n'ukuntu yadusiguriye vraiment ndumva nta muntu yo kwidoga toba cyane ndajayo je nagutanze nimero ni ya yindi ni 72 23 23 23 canke 62 24 24 24 du telefone niba ari kibazo ufise ushobore kubaza umutumira wacu no musumunyanyi ku murongo alo mahoro cyane mahoro hamanirije ku musaga ego Elve mumeze neza ego ramutsa Marvin Lip Papa Frombu ndetse na Ines ndaramukije Marvin amahoro neza na Papa Frombu yambu cyane no bita Ines akora ibintu biza cyane ego urakoze hari kibazo usace kumubaza ahubwo no kumushimira numva nakora yamaze kuhavuga umva ari namukenande musanga ama ikibazo cyo kuwa kabiri naratsinze amafaranga sinayabonye haje bavuze ngo witwa gute Elize chatu gutunganiriza mu kanya umva nimero mwari kurungika ko 68 24 60 subiramwo 31 subiramwo 60 combien 68 allo nibaza ko yaciye agenda nta kundi uragaruka uduha iyo nimero ariko turacabandanya ikiganiro apana ko mudutelefona mutubwira ngo uravyumva nawe ni mudutelefone mutubaze ibibazo tufise umutumire ngaho undi munywanyi ku murongo alo oui bite mwiriwe cyane muri bande mutwakuye muri he mwese mwinga muri studio turakuramukije cyane arakaza uraho yego n'amahoro nagira mbazo mutumire banza kwanza umuramutse yitwa Ines ego Ine yambu cyane nagukeze cyane ukora ibintu vyiza cyane urakoze ibikorwa byanyu umuntu birabara mukoresha imbuga ego ndazikoresha hose ugira Runyuzi Fashion Facebook Instagram Twitter umuntu yakwandika gute kugira ngo umuntu akeneye gusumira ngaho iwanyu akagira Runyuzi Fashion nibaza yuko tuza gutanga numero ushobora kundonkako directeur urakoze cyane ego genda urabe kuri Runyuzi Fashion nawe uri mu muduga wawe cyangwa uri mu iduka ryawe canke ushobora kuba uri kurazunguruka mu gisagara ca Bujumbura urashobora kuja kuri Instagram cyangwa ukaja kuri Facebook na Twitter ukandika Runyuzi Fashion ukabona Ines ibyo asanzwe
akora Akora. tugira ko kuri numero umuntu ashobora kugutora ko kuko hari umuntu ashobora kubavuga ati jewe nifuza kuronka nimero hakiri kare. Ego cyane. Nimero mushobora kundonka ko ni 79 amajana 8 na amajana 824 amajana 441 mu gifaransa. mu gifaransa nabonye Ines kirundi kiramugora nka jewe nabivuze neza kirundi nikingora mu gifaransa 79 824 441. ego urakoze cyane ni twacari kumwe na Ines Rufa CEO wa Rufa. Mugerageze musubire mutwibutse aho mukorera mutwarire mungere mutware n'ivyo mukora naho mukorera muce mutwara n'ivyo musanzwe mukoreramwo cyane nimba ari impuzu z'abantu bakuze canke z'abana. Ego cyane. Abakuze baronka iki abana baronka iki? Ego aho nkorera ni kuri Avenue de l'Amitié numero 17 ni galerie yitwa KNG hafatanye na Sokabo. Hama ivyo dukora nabibabwiye ivyo dukoreramwo cyane ni impuzu z'abana kuko urunyuzi rutanga impuzu zisusurutsa. Abana rero bavutse kenshi babambika ibintu bisusurutsa. Nibo novuga ngo badushorera cyane kuruta abandi bantu badushorera cyane ni abantu bakorera mu ntara zikanye ibintu by'imbeho, imipira y'imbeho, imipira y'abagabo canke amajire mugare n'ibindi bintu vyasama kabisa turabikora. ubundi munywanyi ku murongo. Allo oui bite oui turakumva Olivier. Erize nako Numero 68 24 67 31. ego Erize reka tugushimire. Handitse ko nishimye Esther. Sawa Erize. Ari ku kibazo ca gatatu mari. Sawa biranditse babibonye aragutunganiriza ariko kandi abazaguhamagara kandi bose turabandanya duha agaciro n'umwanya umutumire wacu. Inyuma y'umutumire muca mubandanya mubaza utubazo muba mufise ku byo mwari mwatomboye n'ibindi. Ni Rufa niwe turi kumwe, subira utwibutse nimero wongere mutubarire ko dushobora kuronka agahutu kamwe kamwe. jewe vuba cyane ndi mu kwiyorganiza nzoza kwanza kugushora impuzu z'umubebe hama nandi kumenza ashikirwa mu nyuma. Rakoze ndabibutse nimero 79 824 441. Ego izo nizo nimero CEO wa Rufa canke vuga Runyuzi Fashion akoresha ariko hagati ngaho ndabona iminota nivyo iriko iratujana iregereje. Ego nazo tumushimira Rufa ko yemeye kutuganirira ariko kandi ko n'umuntu ashobora kumurondera kuri iyo nimero nyene ajije gutanga abahazi murashobora kuca muhishikira aho kandi ni Rufa yamahari igihe cyose kugira ngo abakire. Turagushimiye cyane Rufa. murakoze cyane Kazoza FM. ego ikiganiro ni Frombu turabandanije muri wa mwanya wo kubaza ibibazo. Mugenzi wanje Radio Tunga adushema karirimbo kugira ngo duherekeze mu kumuherekeza ndamusabye ikindi gihe niyagaruka azogaruka yambaye brand. Ego kabisa. Ijwi ry'ukugwiza umwimbu Kazoza FM.